credit ni ikintu kidufasha mu buzima bwacu kuko ushobora kuba udafise uburyo ariko ufise ahantu bashobora guha iyo credit ukuri ni ibintu bitakorwa hose hajya na misi arakeneye kugira epargne cyangwa gusaba credit cyane gose nka twege tuba dufise nk'ama projet rero ku ba projet yacu tuba dukeneye abantu badufasha les champions microfinance ntisishira hamwe ryaje kwiyongera ko yandi mashira hamwe akora aka kazi kuko naco byo bimaze kuzanishira hamwe rije gukora ibyo abandi bariko barakora gusa rero twashize imbere ibyo kwigisha abantu ivyerekeye ibyo gutunganya ibyo butunzi so umuntu wese aje gusaba ingurane cyadupfa kumuhereza turaraba icyo akeneye kugira ngo ingurane tumuhaye hakumuteza imbere ntiyave musubiza inyuma ko kenshi biracika umuntu akaronka ingurane akaba ariyo ituma asubira inyuma n'ibyo yari afise bikagenda ahantu ubaha nk'akarorero umuntu ashobora kuza gusaba ingurane yagomba kuduza umutahe w'ivyashara vyiwe nugasanga ya mafaranga yaronse akaca agenda kuyaguramo nk'imodoka. Microfinance les champions nike kintu mubona cyangwa gituma mwebwe mwiyumvamwo gushigikira umukenyezi? Épargne urugori batanga ama credit ari bénéfice ya 150% y'amahera asanze bari kuri konti yanyu. Rero ivyo benye birahimbaye cyane kuko n'amahera adasanzwe kandi atari make. Wow. Isiwa kufise miliyoni 10 bashagwa credit ya 15 millions. Ego. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndaba kuri micro nico nyene Juste Gaël Kenyo Fumwarsa aka Black Mashoni Black ndabura ko vyamaze gukomera turi nga kuri immeuble Ndongozi ego narakubwiye nakintu nakimwe nzomenya sindakubwire waruzi ko iyo umenye neza ibijanye no kubika no kubikura inyigisho mu bijanye n'ubutunzi ko bikerewe cyane ndabura kuno munsi twaje nje kwereka Miss Burundi bantu b'Imana tuza kuganira nawe tuje muri mu urugendo dasanzwe muri microfinance mbega Miss Burundi yoba yuguruje microfinance yuguruye microfinance tuza kwamenyera byinshi ariko vyongeye tuza kumenya ibi nabiriya mu bijanye n'inyigisho mu bijanye mu vy'ubutunzi ariko vyongeye na Miss Burundi aza kutuganiriza atubwire mbega kwa Miss Burundi kuva ja mu ihiganwa yiyumva gute yarize ko azaba Miss Burundi ibijanye no kubika no kubikura abivuga ku iki inyigisho mu vy'ubutunzi zirakenewe ku Barundi natetse nabigeme ndabura ko vraiment zikomera Jesse ndahindura nitwa Juste Gaël nje muri microfinance les champions birakunda rako mu champion cyangwa mu champion kumara nanje Jesse ndahindura kumara nanje vyamaze gukomera vyamaze kuzana ini point idasanzwe. Ko ndi kumwe na Miss Burundi abavyi bamwise kaneza Kilia la gloire niwe mu champion turi muri microfinance les champions ndakura musa nyakuwa wa Miss Burundi n'amahoro menshi niza komeze neza ego niteka ridasanzwe kubona ndi kumwe nawe. Merci beaucoup la jewe no kuri ndagewe cyane ko ninga kuba Miss Burundi bivuze kuri wewe mugihe mwari ko muyiganwa muri abigeme benshi beza kandi baciye ubwenge. Ko Miss Burundi niteka ntangere kuri jewe naryohewe cyane kandi byari bihe bidasanzwe. Cyari vyoroshe kiza muri competition wari witeze ko uzaba Miss Burundi? Oya ntibyari vyoroshe kandi sinari ndabyiteze vraiment sinari ndabyiteze. Uri hajya imbere hasigaye batatu banyuma bane banyuma na
wari wiyumva gute tubwire ivyabaye muri iryo mwanya vraiment hari ama emotion menshi sineko nditahura vraiment ndavuga ati ibi ndimo n'ibiki gusa nyene ndence biraba nararyohewe nari numiwe mugabo nyene navyakiriye kandi nararyohewe cane. Wow. Uri Miss Burundi turi muri Microfinance les champions uri mu champion nawe hari wambwiye ati ubwo Miss Burundi ya Microfinance si bwiwe uyumva gute muri Microfinance les champions? Ndaryohewe cane yego kandi ndanabashimira kubona batwakiriye muri uno munsi. Yego uno munsi muje ngaha nake kabijya mubona muri Microfinance les champions? Itambere nuko Microfinance les champions nayimenyeye mu maformation tukiri muri Miss Burundi. Baratwigishije ibintu bitandukanye, baratwigisha ibyo bakora muri Microfinance les champions, baratwigisha aussi ku kintu cya épargne ngene dukwiye kwepargna ko ari ikintu kidufasha mu buzima. Aussi baratwigisha vraiment akabijya kabo ka credit, ukuri ibyo byari ibintu biri interesting kandi vraiment ni naco gituma ndi ngaha kuko credit ni ikintu kidufasha mu buzima bwacu kuko ushobora kuba udafise uburyo ariko ufise ahantu bashaka guha iyo credit ukuri ni ibintu bitakorwa hose ariko reko turashima cyane naco gituma mubona ngaha. Hajya na Miss arakeneye kugira épargne cyangwa gusaba credit? Cyane gose gute kuko ni ibintu nka twege tuba dufise nk'ama projet rero ku ma projet yacu tuba dukeneye abantu badufasha nico gituma dushimira cyane Microfinance les champions. Miss hari ico uzi kuri épargne urugori? Yego cyane jewe ico natahuye kandi nzi kuri épargne urugori nuko bafise credit batanga ama credit ari bénéfice ya 150% y'amahera asanzwe bari kuri konti yanyu. Rero ivyo benye birahimbaye cyane kuko n'amahera adasanzwe kandi atari make. Wow. Isiwa ko ufise miliyoni 10 bashagwa credit ya 15 millions. Ego. Yezu mana yanje. Mwanya muto mumaze muri Miss. Mufise umwaka wose. Ubuzima bwo kuba Miss bumeze gute? Ubuzima bwo kuba Miss nko kubona twabimenyereye vraiment muba muri tuba turi bashasha muri ivyo ni ibintu bigoye gatoye kuko ubu uri personnalité publique abantu bose baba bakuzi nta ubuntu vuga yuko atabuzima biragoye kuba ufise ubuzima buri privé antwa bari kinjo gukorera ko cyane rero mugabo nka jewe novuga yuko gushika ubonye ntabona nuvumengo biroroshe biriko biranyerohera gatoye ariko ego hari wambwiye ati birarogoye ko Miss inyegeza kuko imodoka electric yiwi wirisa kabisa hose aho uca hose baba bakubonye uzoca umpa lift rero tokwari abakenyezi n'abigeme ubahanura iki mugena uri Miss uvuga ati épargne urugori ni ikintu gikomeye hari ico babwira kujanye no kubika no kubikura na rya umuntu kugira atera imbere ategerezwa gukorana n'aya mazu adufasha mu bijanye n'ubutunzi? Murakoze cyane nibazi yuko ni guhimiriza abigeme n'abakenyezi mu kugira épargne kuko baba bari sécurisé baba bafise sécurité financière parce que bashobora kuba bafise imigambi itandukanye rero mu gihe baba bafise iyo épargne ni ikintu kizobafasha no muri kazoza. Ego turi kumwe n'ubusanzwe arongoye ino Microfinance les champions nawe sundi yitwa Niyo Mwungere Jean Claude ndabaramusa nyakubahwa umuyobozi. Baramutse neza nizera ko mumeze neza n'amahoro turashima hajya umuntu wese arashobora kuba umushampion cyane gose birashoboka hamwe na les champions Microfinance. Hari abantu bifunze igifaransa les champions bisigura iki? Les champions bisigura yuko ni abantu canke umuntu yakoze ikintu kikamushira ku rwego rwo hejuru birenze abandi. Yego tukiri ngaho nyene iyo umuntu avuze Microfinance les champions atahura iki? Microfinance les champions ni ishirahamwe ryo kuguranana no kuziganya rikorera mu Burundi kandi ryemewe n'amategeko agenga amashirahamwe ajejwe kugurana no kuziganya. Ryatanguye mu mwaka wa 2024 niho ryaronse uruhusha rwo gukorera mu gihugu ryemejwe ni banki nkuru y'igihugu.
ryatangujwe n'abagwizatunga basanzwe bakora ibikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere, aho bari babonye yuko mu bikorwa byabo bya misi yose kenshi bagira ibibazo byo gushobora kuronka ingurane ibateza imbere mu byabo. Niho kwimvira bati reka iki twabonye gituma tudashobora kwiteza imbere n'ingoga, uyu tubona yuko amaserivisi baduha ateba bigora gushikira ingurane kandi ufise ibikorwa, barimbira bati reka dushireho iryo shirahamwe ry'iwacu, ibyo twabonye hari byatunganijwe neza twebwe tubishire ku murongo, umuntu akeneye ingurane ashobore kwironka ku mwanya mwiza. Umuntu akeneye ingurane yironka ku mwanya mwiza, intango yari imeze gute? Byari vyoroshe ko bavuga ko microfinance ubwo uyishinge hari guhera ku muri yaridi, hajya amahera arakwiye gusa kugira umuntu ashobore kuba umushampion hamagira abandi abashampion. Umubivuze neza intango misi yose yamigoye, ariko umuntu ashatse kuba champion kandi baravuga ngo ushaka umubira birakuye. Abatanguje ishirahamwe baragiye hamwe uburyo bukenewe nkuko banki nkuru y'igihugu bitegekanya yuko gutanguza utegerezwa kuba ufise n'imiburi umutahe ungana n'imiliyaridi. Ibyo rero abanyamutahe baragiye hamwe baregeranya mu mwanya mutoya, kandi ingene amashirahamwe asanzwe akora, uwo mutahe umaze kuboneka abakiriya abanywanyi bakaza, uburyo ishirahamwe rigenda riratangamwo ingurane bugenda buraduga, kandi aho tugeze no munsi turashima igitigiri cy'abanywanyi kiramaze kugwirama, kandi n'ingurane tumaze gutanga ziri ku rugero rushimishije. Hari ikintu kijanye na education financière, mbega kijanye no kwigisha abantu gutunganya ibijanye n'ivy'ubutunzi. Hari umuntu yumva ngo umuntu aronse ingurane ngo namahirwe, hari ingurane zose namahirwe. Ibijanye no gutunganya ivy'ubutunzi bubivuga kwiki? Murakoze cyane, ikibazo ciza mutubajije. Ni kenshi abantu baje gusaba ingurane uri umuntu asanzwe ari umuhinga mu byerekeye ibyo bikorwa byo kuziganya no kuguranana, by'ukuri ugasanga uwo muntu nasanzwe iyo ngurane ntabe yarakeneye, mbasi imisi yose kuronka ingurane aramahirwe. Rero nico gituma nk'ishirahamwe ryacu Champion Microfinance twashize imbere ibyo kwigisha abantu ivyerekeye ibyo gutunganya iby'ubutunzi. Iyo abanywanyi bacu baje kutwitura bakeneye ingurane, turaraba neza ivyo bakora, tukabamenya, tukamenya ivyo bakora, tukaraba ingene bitunganije, tukamenya yuko vy'ukuri iyo ngurane ayikeneye canke atayikeneye, canke tukaraba iyo ngurane asavye mbega ni yakeneye canke hari yindi akeneye ijanye n'ibikorwa vyiwe. Rero ico gikorwa turagishira imbere gose, so umuntu wese aje gusaba ingurane ca dupfa kumuhereza, turaraba ico akeneye, tukaraba n'ibitegekanijwe, tukaraba ikintu kijanye n'ivyo bikorwa vyiwe kugira ngo ingurane tumuhaye hakumuteza imbere ntiyave musubiza inyuma, ko kenshi biracika umuntu akaronka ingurane akaba ariyo ituma asubira inyuma n'ivyo yari afise bikagenda. Biba vyavuye kuki? Ivyo biva kenshi ko abari mu mashirahamwe agejwe gutanga ingurane kuguranana badakora igikorwa cabo. Hari igikorwa cyo guhanura abakiriya. Amategeko muri iki gikorwa cyacu dukora, utegerezwa kumenya umukiriya, utegerezwa kumenya ivyo akora, utegerezwa no kumuha amakuru yose ahari kugira ngo afate ingingo yo gufata ingurane, wamweretse byose, wamweretse yuko by'ukuri iyo ngurane ayikeneye, niyo usanze atayikeneye naho ukamubwira ko atayikeneye, ukamuhanura ukamwereka icyo gukora, kuko ivyo navyo biri mu mabwirizwa ibyo dutegerezwa gukorera abanywanyi bacu. Murabahanura cyane gose, iyo ni itegeko riri mu mategeko agenga aka kazi dukora. Dutegerezwa guhanura abanywanyi bacu mu ntumbero yuko tutobaha amadeni canke tutokorana mu buryo bubahombesha, ahubwo tukora mu buryo bubateza imbere, kuko iyo abanywanyi bacu bateye imbere n'amashirahamwe yacu niho nacaboneka ko gutera imbere. Bavuze ati hari umuntu ashobora gutora ingurane ugasanga hakumuteza imbere imusubije inyuma. Bega mu vyo muba mujejwe harimwo iyo ngurane no kumuhanura, muravye urugero abarundi tugezeko kubijanye n'inyigisho mu bijanye no kuziganya, mubona abo muhanura bavyakira gute? Murakoze. Intambwe iracari ndende mu vyerekeye ibyo kumenya ibyo gutunganya iby'ubutunzi. Nikiho nakubwiye ko umuntu ashobora gusaba ingurane ugasanga ingurane by'ukuri ntiyarayikeneye, cyangwa ugasanga niyo yarayikeneye uyimuhaye ntayikoresheje mu buryo bwiza.
ahantu baha nk'akarorero umuntu ashobora kuza gusaba ingurane yagomba kuduza umutahe w'ivyashara vyiwe nugasanga ya mafaranga yaronse akaca agenda kuyaguramo nk'imodoka ugasanga aryohewe n'ugendera mu modoka muga iyo modoka nirikira mwinjiriza amafaranga mugabo kandi ugasanga uko kwezi guheze ategerezwa kurondera amafaranga yo kuja kuriha muri ryashira hamwe ryamuha ingurane rero igikorwa cyo guhanura turagikora gose mugabo turiko turaraba by'ukuri ikintu cerekeye kwigisha abantu ibyo kutunganya ubutunzi bwabo biracari kure gose biri imbere no mu ntumbero nkuru icirame ryacu rifise yo kwigisha abantu ivyerekeye ibyo gutunganya ubutunzi bwabo kugira ngo bashobore kwitunganya neza batera imbere hama natwe amashirahamwe yacu ashobore kuja ku rugezo rwiza. Ndabumva neza Microfinance les champions iraje ushinga ko abarundi bose baba abashampion. Ego cane n'ikimenyamenya nuko Microfinance les champions mu gutangura twaragerageje kurondera abakozi by'ukuri tugiye turakura ahantu tuzi yuko bafise uburambe n'ubumenyi buhagije kugira ngo by'ukuri bashobore gukura umuntu ku rugezo rwo hasi bamuduze ku rugezo rwo hejuru bivanye n'ubumenyi n'uburambe basanzwe bafise mu kazi. Wow. Twarabonye mu miseze muriko murashigikira Miss Burundi mufise ama produits menshi murafise découverte imbere murafise urugori murafise n'ibindi vyinshi cyane imbere ko dushikira ama produits yose nike kintu mubona cyama gituma mwebwe mwiyumvamwo gushigikira umukenyezi. Umukenyezi turiko turaraba mu vyakahise urabona ko kenshi yagiye arasigara inyuma ariko tukabona yuko mu gihe umukenyezi yoje imbere by'ukuri imiryango yotera imbere n'ibyo gatera imbere rero abakenyezi twarabiyumviriye ko uko mwabivuze turafise epargne urugori ni konte yo kuziganya aho tuhimiriza abigeme n'abakenyezi mu kwitunganya kwabo kuko abantu benshi bateye imbere sa amafaranga n'ahantu baja kuyatora ahubwo barategura iterambere ryabo aho mu gutegura iterambere harimo kuziganya rero twarimviriye iyo konte itwaye epargne urugori kugira ngo abakenyezi bashobore kwiga kuziganya hanyuma kandi bategure n'imigambi yabo hanyuma akaba n'uburusho buca bujana niyo epargne ni naco gituma bavuze uti twarababonye muri higanwa rya Miss Burundi by'ukuri twaratanguranye mu gihe higanwa ritanguwe kandi cadushira imbere iyo produit ya epargne urugori kuko twabona tuti reka natwe dushigikire ababigeme bariko barahiganwa barafite imigambi berekanye kugira ngo imigambi by'ukuri bashobore kuyishitsa kusoza ko bavyumviri rero twarashoboye no gufata n'umwanya mwiza wabuze ati mbega kuvyerekeye kwigisha abantu gutunganya iby'ubutunzi twararonse n'akandi keza ko bana nabo turabigisha ivyerekeye byo kuziganya turabigisha kuvyerekeye byo gutunganya ubutunzi nuno munsi akaba ari byo turiko turabandanya hamwe niyo nabo babigeme bashoboye kugirirwa amahirwe yo kuba abambere tukaba tugomba kubandanya kubafasha ico gikorwa kubigisha byo kuziganya iyo konte epargne urugori tukaba tubona mbere ko abafasoni abigeme batari bake bamaze kuyihurumbira kandi biriko birafasha mu kwitunganya by'ubutunzi. Ikora gute akabijya kayo nakaye? Akabijya kayo icambere nuko umuntu mu gutangura atanguza ku mahera makeyi ashoboka hanyuma kandi no mu kugenda araduza kuziganya kwiwe abigira uko ashoboye umwe wese ku rugezo rwiwe hanyuma iyo amaze kwitunganya akaduza uwo mutahe wo kuziganya aragera igihe asabye ingurane tumworohereza mu mwanya mutoyi hanyuma kandi tukamuha amafaranga asumba aharurirwa kuyo amaze kugira akarenga tukamurengereza kuyo amaze kuziganya kuri konte yiwe. Ego vyabintu nibisanzwe muravye inyigisho mwabaha abo ba Miss bataratorwa ngo bashobore kuba Miss Burundi ubundi ngo première dauphine cyangwa deuxième dauphine mukaraba nizo mwabahaye inyuma yo gutorwa kubijanye na education financière mubona bavyakira gute mubona bavyakira gute mubona ko mwigishije abazo baba champion by'ukuri turabona yuko bavyakiye neza kuko tukibigisha bari bakiri benshi
twarabonye ko benshi muri bo bamaze guhitamo kuguruza ayo makonti kandi bakaba ariko barayakoresha kandi tukabona yuko ari ikintu ciza. Benshi muri bo bari abantu kumbure ata konti nimwe yari bwagire atari bwimvire ko ashobora kugira konti. Nico ari ikintu twiyumviri tibega tubereke yuko bishoboka mu buryo bukeyi. Barashobora kuba bahora bagura amayinite, bahora bararonka amafaranga make make, kubigisha yuko muri ayo make make bashobora gutegura kazoza ntibagume muri vya bindi byo kuzera inzi. Kandi turabona yuko by'ukuri abatari bake muri bo amakonti yabo ariko arakora ku rugezo rushimishije. Birashobora gukunda ko umukenyezi akura amaboko mu mpuzu agatera imbere atazeyinze cyangwa azere ivyo umugabo amuhereza? Birashoboka cyane. Icyambere gikenewe no kumenyesha yuko bishoboka, kuko gushika no munsi benshi ntibashobokera kuko batazi yuko bishoboka. Rero twebwe nka Les Champions Microfinance twarahagurutse kubabwira yuko bishoboka ko basohora amaboko mu mpuzu, ntibagume bazeyinze, ariko bakore umwe wese ku rugezo ashobora guherako, ariko kandi tukamenyesha yuko birashoboka no gushika ku rugezo rwo hejuru. Hari imiryango imwe ubonye umushinga nahe abuze akazi canke ku kazi akamushira muri chômage, ubutunzi bw'umuryango buhungabana cyane. Birashobora gukunda ko umukenyezi ashobora nawe kwegereza cyangwa ashobora ivy'umushinga nahe yakora mu bijanye no gutunganya ivy'ubutunzi mu rugo, harimo no kuburondera. No munsi niko kamo tubatera abakenyezi ntibarindire yuko abagabo babo barinda kuva mu kazi kugira ngo bimvire ico gukora, ariko no munsi bigishoboka ni bakora amaboko mu mpuzu, bakoresha uburyo bukeye bushoboka, batangure gukora ibikorwa bito bito. Mu muhambagaro wacu nk'ishira muri Champions Microfinance twarashize imbere ibyo gukorana n'abantu bato. Ni naco gishobora kwerekana yuko by'ukuri ari ico twaje gufasha mu gihugu. Mu gihe ufashe umuntu mutoyi ukamwereka yuko bishoboka, mu nyuma akava muri bitoyi akaduga ku rundi rugezo. Hajya tuvuge ko abakenyezi batazi ibijyanye n'ubutunzi ari badakora gusa. Murakoze cyane. Navuze yuko dukora igikorwa cyo kwigisha abantu gutunganya iby'ubutunzi, n'abakora bafise imishahara, n'abakora ibintu bikorera utwabo babadandaza. Kenshi urasanga by'ukuri ibyo gutunganya iby'ubutunzi batabizi. Rero iyo turiko turavugana dufasha akanya, si umuntu wese aje gusaba ideni, ntiduca dupfa gukorokera ko ngo turiko turamuhereza ideni, ariko turicarana tukavugana tukamenya ibyo akora, tukamwigisha ingene yoshobora gukoresha ibyo afise. Umukozi umufonctionnaire yaba uwikorera utwiwe yaba na wa wundi atari bwagira icyo atangura gukora, iyo tugiye hamwe tukaganira nukuri akarusho karaboneka. Wow. Hari umuntu acambwira ati ugaye hajya ikijana education financière cyako visi bifaranga vyinshi tumushinga naca umukenyezi visi byo miliyoni, ivyo naje birandaba cyane gose. Amafaranga urashobora kuba uyafise ukabona ari ahantu, mugabo iyo utazi kuyatunganya neza iby'ubutunzi by'ukuri mu gihe gito urashobora gusanga wasigaye inyuma. Babandi ho n'umego ntayo bafise, bakuye amaboko mu mpuzu bakabikorana no kumenya gutunganya iby'ubutunzi bwabo, by'ukuri bakakurengana. Rero umuntu wese ari ufise bike ari ufise byinshi arakeneye kumenya ibyo gutunganya iby'ubutunzi kugira ngo ubutunzi bwe bushishikare kuja imbere, kuko umuntu wese yategerezwa yahamagariwe kuja imbere. Nimba ufise umuriyaridi mu mwaka udafise imiliyaridi zibiri nawe wagiye. Ego cyane, na cyane ko muzi yuko amafaranga ata agaciro uko keko bwije. Rero nico gituma duhamagarira abantu umwe wese byafise kubigwiza ku munsi ku munsi. Wow. Cyabo nibisanzwe. Aba Miss baraje ngaha bagejeje kugura amakonti yabo ngaha muri Microfinance Les Champions. Mbega muravye kunyigisho mwabahaye niki kintu mwishimira, muvyakiriye gute? Kora umukobwa mwiza aciye ubwenge n'ivyegera vyo bibiri baje ngaha kuguruza amakonti inyuma y'inyigisho mwabahaye. Murakoze cyane. Aba Miss n'abantu bamaze guca ahantu henshi kuva bagiriye amahirwe bagatoga bakaba bambere bivanye n'imigambi bashize imbere, ko nabyukuri ko abanyabwenge kandi imigambi bashize imbere ari myiza. Kuvuga ngo bamaze barabinyigisha twabigishije imbere ko banashikirwa byukuri babonye yuko bazikeneye, bandanye gukorana natwe kugira ngo bashishikare kuja imbere.
rero ibintu bidushimishije gose bidutera intege bitwereka yuko by'ukuri tutavomye mu kiva ahubwo inyigisho twabahaye by'ukuri badushize ku mutima kandi ubona yuko zifise aho zizobageze. Wow. Ntimwayaza amasigara cicaro? Oya na gato ntitwayaza amasigara cicaro kandi turabona by'ukuri yuko bavyakiye neza kandi ubona yuko bisa agaciro mu migambi yabo. Muriko muratubwira ibintu bijanye n'ubwiza bwa microfinance ariko n'akaga kamo imbere yuko tubabwira n'ima credit ari muri izi za credit nyigisha Quebec credit équipement credit salarial nawo n'indi credit dasanzwe izo credit agri élevage. Bega imbere ko tubishikira abandi bakobwa nabo batari abamisi mu bahanuriki abigeme bose twobahanura yuko cyukuri kujya aba bamisi bagiye bakerekana imigambi yabo ko umuntu wese yoba hafise umugambi kafite icyo ashaka gushikako kuko umuntu adafise icyo ashaka gushikako nta namwe ashobora kugira. Ni naco gituma twagombye kuyikora kuri aba bamisi kumbure ko nabo ijwi ryabo rishobora gushika kure kugira ngo by'ukuri bashobore kwereka abandi bigeme bari nyuma yabo yuko bishoboka yuko atari bo bonyene umwigeme wese birashoboka. Cyo gituma tubahamagara baze dukorane. Hari n'ibindi dusanzwe dukora byinshi ngira ngo uko mubibona turafise ibyo dukorana n'abanyeshuri mu universite kugira ngo umuntu wese yibaza ko ari mutoyi abone yuko bishoboka abone yuko ku rugezo rwe afite icyo gukora gishobora kumuteza imbere. Nuko tumadushe n'abasozera uburusho ama produit yanyu nayahe nababwiye ko nabonye n'akabiya ka credit agri élevage ama produit yanyu nayahe kugira ngo abakurikiranye kino kiganiro nabo banyaragase baba ba champion kuko haraje microfinance les champions. Ego murakoze turafise ama produit atari make twamaze kuvuga epargne urugori ariko si yonyene turafise ane ma epargne turafise ama epargne education aho dufasha abavyeyi kubona nk'ubu n'umwanya muje mu gihe abavyeyi bahanzwe n'ivyerekeye gusubiza abanyeshuri ku mashuri bisaba uburyo bwinshi bwaba bashoboye kwitunganya muri epargne education uno munsi barorohewe. Turafise kandi na epargne byo kuziganiriza kazoza abana. Ni ikintu gikomeye iyo umwana akuze agasanga umuvyeyi hari ikintu yamuteguriye byose twaravyiyumviriye nkuko iyo bakabayita epargne karakura tuvuge ko ari abavyeyi batibuka kuziganiriza abana. Ego abavyeyi barashobora kuba bahanzwe n'ibibazo by'uno munsi mugabo bakibagira yuko abana babo ibiri imbere bigoye gusoma iby'uno munsi. Rero tukababwira ngo tukabahimiriza yuko bogira ako kigoro kugira ngo boroshe kazoza k'abana babo. Hari uvuga ati harera imana hatunga imana. Naho umuntu ashobora ati harera imana mugabo naho yuraba uno munsi ubona yuko atari imana gusa kuko arafite ari karakuru uno munsi bigasigura ngo hamwe yogira icakoze ku bwa kazoza k'umwana abagize neza kandi ni ibintu bitavuna umwe wese abikora mu buryo ashoboye. Kavuga ati ku kwezi nashara kuronka amafaranga nganuku ndungika kuri konte y'umwana hanyuma natwe tukayitunganya ku buryo igenda amafaranga agenda ariyongera hanyuma kandi no mu gihe hoshika ikintu cihuta igatuma kina ayo amafaranga yaronka mu mwanya mu karisasi. Murafise epargne yitwahaguruka. Ego mukeneye muhagurutse bandi. Epargne haguruka ni cya kinini navuga ati umwe wese ku rugezo ariko arashobora gushika kuri ndurugezo rwo hejuru. Epargne haguruka ni epargne twateguriye abantu bariko barakora ibikorwa bito bito. Twarabyumviriye ko nabo kugira ngo bashobore kutwegera dushobore gukorana kugira ngo arabakeneye kuduza gatahe arakeneye kwisunura ashobora kuba ari karakora akabona uruhande yiwe ujya ari uruhande yawe ubona ageze mu bintu bisumba iby'iwawe birashoboka ko nawe ujya umushikira cyangwa ukamurengana hamwe na champion microfinance. Nuko ayandi maproduit nayo. Ego turafise ayandi maproduit twariyumviriye nko ku miryango hariho produit nshanje duheruka kugira epargne familiale. Turamaze kubona ko imiryango ushobora gusanga bafise ibintu basangiye mugabo batafise ingene babitunganya. Twarashizeho konte bashobora gutunganiriza ko uburyo bw'umuryango iyo konte amafaranga bashize ko agashobora kugwira
hanyuma tukabereka n'ingene bashobora kuyatunganya bivanye n'ingene bumvikanye mu muryango bashobora kuyasangira. Turafise kandi na konte twuguruye ku mashirahamwe adaharanira inyungu, ama association adaharanira inyungu z'ubutunzi, niba ngo ama association, turafise amashengero, ayo nayo ni twarimviriye amakonte kandi kuri ayo mashirahamwe be nayo onye hari amafaranga amwe bita ngo tenido konte ku kwezi nkabo ntayo tubaca, turabahimiriza kugira ngo n'abantu kenshi ukunda gusanga bafise ibyo basangiye, turahimiriza kugira ngo bugure ayo makonte natwe tubafashe gutunganya ubwo buryo bwabo. Si ibyo byonyine, turafise n'ubwoko bwinshi bw'ingurane. Hari ingurane duhereza abakozi bahembwa ku kwezi bivanye n'ico bagomba, ari mu gihe bagomba kugura agakoresho akacanke kariya cyangwa agomba kuyisununura mu kandi kantu ko muteza imbere, turabahereza n'amafaranga yo mu gihe ushobora gusanga umuntu afise akantu kwihuta ku kwezi umushahara utaragera kumushikira. Turafise n'ingurane duhereza abadandaza, ingurane zirihwa ku kwezi n'izindi ngurane bita amarini do credit, bivanye n'ico kumena bivuga ati tubanza kuraba ico umuntu ariko arakora, tukamugira inama, tukamwereka ico akeneye. Tuma duse n'abasozera, iki kintu cya gikeneye tutova ngaha tutavuze? Ikintu tutova ngaha tutavuze nuko les champions microfinance ntisishirahamwe ryaje kwiyongera ku yandi mashirahamwe akora aka kazi, kuko ntaco byo bimaze kuzana ishirahamwe rije gukora ibyo abandi bariko barakora gusa, kuko amashirahamwe akora akazi ko gutanga ingurane no kuziganya murazi ko ari menshi, ariko n'ishirahamwe ryiyumviriwe inyuma yo kubona yuko hariho agahaze mu vyerekeye itunganywa ry'akazi, mu vyerekeye qualité de service, ngene abanywanyi bakigwa, abanywanyi batunganirizwa neza kandi mu mwanya mwiza. Rero ico nitwogenda tutakivuze, kandi yuko imiryango iruguruye, turakora imisi yose, turakora guhera kuwa mbere gushika kuwa Mungu. Turafise imbuga ngurukana bumenyi aho ducisha amakuru yose dukeneye gushikiriza abanywanyi bacu. Turafise na site web aho abantu bashobora kuronka ama information ku kintu cyose gikorerwa hano. Abakeneye gushika ku cicaro gikuru mukorera he? Imbuga zanyu barondera gute? Ego, icicaro gikuru kiri muri Rohero, kuri immeuble Nyogozi hafi ya ibiro bita OTB. Hanyuma imbuga zacu, ugiye ku mbuga zacu turafise za Facebook, turafise site web, turafise za LinkedIn, turi ku mbuga nyinshi aho umuntu wese akoresha imbuga ngurukana bumenyi aciye yegeze les champions microfinance by'ukuri arashobora kutubona, akabona amakuru, akabona ibigezweho, akabona ayo maproduit n'amaserivisi yacu byose uko haje ikintu gishasha tugenda turagishira ku murongo. Tubashimire cyane Nyahuwa Muyobozi. Murakoze cyane. Nizere ko n'ikindi gihe nitwamagara muzotwitaba. Karibu gose. Ruko reka ndabashimire bwe mwese mwavyo muri mu murabana natwe gutamba rero mugaza mbese biranagwaza, ariko mwana nyumutwereka kwa rukundo kugira ngo uve mu ikintu gikomeye nuko ugira ivyo ukora, ukagira ivyo ukoresha n'ibindi ubika kugira ngo ushobore kwitegekaniriza kazoza, ha muronke n'ingene ushobora kuronka uburyo bwiza bwo ushobora gukora imigambi minini. Naho nibizokunda udakoranye n'aya mashira hamwe aya ma microfinance kugira ngo bigende neza. Kuri mikoro je nyene juste gani ma camera yitu musaza ndabara tubaba la vista. Ni harambu Burundi, ni harambu ubutunzi, ni harambu ibikorwa mu Burundi.